Ego ku bakunzi ba Salcom TV1 ndazi hari bamwe bakuzi n'abandi basanzwe batakuzi, twagomba mu bibwire abatakuzi babamenyereho. Okay, ku mazina nitwa Rukundo Jean de Dieu, ariko benshi kiretse nk'abo twiganye nibo barizi, benshi banzi ku izina rya Gaserno ka Dodi. Ya Dodi. Kuva mu bwana yo Gaserno. Basanzwe byo benshi banzi ko. Banzi nka coach Dodi. Ego. Muravyumva n'umukoce ariko Dodi, mbega uri umukoce mu biki, mbega nikihe kintu mu buzima bwa misi yose musanzwe mukora? Ndi umukoce muri football, umukoce muri football. Ego. Muri kino gihe nkaba ndi coach wa Frambo du Centre ngahe Gitega. Ego, kandi mpora numva yuko ngo uri umukoce mwiza. Ivana no bivuze. Peut-être ngira ndagerageza. Bon, je kuva ubwa mbere ntaranakumenya. Nahora numva ngo hari umukoce yitwa ukuntu ngo azi gukoca neza. Sinzi ico bisunga mu kuraba bavuga ngo azi gukoca neza. Ico bisunga bivana no bivuze, ariko ngira bivanye baravye mu equipe wagiye uracamwo wagiye bitwara. Ego. Ya nivyo bagiye ico gihe. Bakunzi ba Salcom TV1 muravyumva ko bidasanzwe kandi bikomeye nkuko twama tubibabwira, turi ku kazi gakomeye cyane gose. Twakiriye umukoca muri football. Salcom duca muri vyose. Coach, duhere muri Cote d'Ivoire. Muri no misi turi muri Kane, ibintu bidasanzwe, mbega nkamwebwe mumenyera ibintu vya football. Kane mwayibonye gute? Kane iri kiraba iyi edition uvuga ko ama equipe football muri Afrika baraboneka ko iri évoluer. Ego. La preuve en est que hari ama equipe tuzi ko afise abajere bakomeye bakini Burayi, usanga yagiye arakugwamo n'ama equipe afise abajere batamenyekanye cyane, kandi uravye na niveau de jeu ubona ko iri kiraduga, nta gihugu gipfa gutsinda ikindi facilement. Jari kintu cantangaje uri kuraraba ino Kane, jaga agapira ndakaraba buke naho ntagakurikirana gose mganza ndaraba pore ama equipe twari tuzi yuko akomeye, twe twakoze tuzi ko ari amakipe akomeye mugabo ugasanga bunye muri Kane aravuyemwe aratashe kare, bijya biva kuki? Ico biva ko sikindi nuvuga ko uravye muri Afrika bariko baragenda bashira imbere ivy'ama academy. Urabona ibihugu rero usanga bitanzwe gose muri football, ugasanga bafise ama academy abafasha guforma abajeur kuva ku myaka mito bakiri bato, myaka 8 10. Nzira bigatuma abajeur bagenda bevoluer, ama ikindi harabaho na formation locale, donc mu bihugu bitandukanye bakafisa aba entraîneur ku maniveau atandukanye, ku catégorie atandukanye, ugasanga rero même no niveau tactique y'abajeur muri Afrika naho nikiragenda iduga, bivaye n'ingene rero football de plus en plus tactique pour le moment. Mucuma bona rero ko nico gitumona ibihugu bimwe bito bikuye mu les grandes nations de football, abantu bagatangara. Ego, tuve muri Cote d'Ivoire tuze ngaha mu Burundi, mbega nkamwebwe mukurikirana football, mbega mubona football ngaha mu Burundi iriko igenda gute? Mu Burundi naho biriko birevoluer, ko uravye na arabajeur bakina bava ngaha bakagenda basohoka ngaho batanguriye ngaho bagasohoka. Exemple umuntu yotanga muri kino gihe nka Nyange, umujeur yabaye mbese nunga Gitega yarahabaye ndazi ko benshi bamunzi, ugasanga rero baragira amahirwe yo gushika kuri niveau nk'iriya Nyange ageze ko usanga bakina muri za Turquie, za Chypre. Nyange nujya Yusufu ndayishimiye aherutse gutsinda igitsindo cyiza n'abazungu barumika. Zero barabona ko biriko birevoluer, kabazwa kirimo gatoyi gusa n'ibintu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga, no bitoko tukiri nyuma gatoyi mugabo kuri sujet ya talent, sujet ya organisation, turi kuri rythme y'abaye ibindi bihugu byo muri Afrika natwe twivuriye. Coach, uvuze ngo ntagafaranga tukaraba ibibuga biriko birubakwa, twe twaje kuraba umupira Igitega ngaha za Zebre, abakinyi twabatwaza amagodio bakina ahantu umenga ni mu vyondo, bamwe ugasanga bakinisha amasupress, ariko bunye bose babambaye amagodio, ibintu biriko birevoriwa, ama equipe amwe usanga afisa imiduga yabo. Mbega muvuze ko atagafaranga kariyo bimeze gute? Aho ko atagafaranga karimwo numva ko tutaraba ku rugezo rw'abandi, nubwo uja
twikompara n'ibino bihugu twegeranye aho umukinnyi akantu kafadika aho umukoci karonka akantu gafadika nivuga ko ugiye kurama no muri sous-région twe twita ko tukiri inyuma gatoyi mugabo kuri côté infrastructure surtout ku matere ntabwo turi inyuma bibaza ko bagiye barongora iyi fédération ya football mu niveau national FFB bagiye babishyiramo inguvu tugira tubona ibibuga mugabo ibibuga naho ugasanga ni hakuru n'amafoni financement bivuye muri FIFA bakubaka igihugu kiyarangira cyubaka amatribune n'ibindi mugabo bijyama by'amatapi synthétique kenshi mukunda kubona ni projet ni financement ya FIFA cyo gituma rero tukenda tuva ko evolution irimo par rapport ko byari meze imbere ariko murigiye kuraba muri sous-région no niveau continental turacari hasi evolution irimo mugabo harandi tutarashika ariko twizera Imana yuko tuzohashika nkuko mubizi mubandanye mugira j'aime na partage kugira iki kiganiro kibandanye gishikira benshi bashoboka nkuko turi mu kazi gakomeye bakabone nabo ariko ko tugaruke mwebwe musanzwe muri abakristo yego turabakristo kandi murambona yuko muri abantu basanzwe basenga gose ariko football birajana no gusenga ari ibintu by'imikino bimwe umenga wasana iyo wakubonyemo witwa ko umukristo kandi uri pratika bakagenda bitangaza abantu kumenga abari mu kuri nanje ntabishe murantangara none ko cyakavuye gusenga ubwo ntagiye agiye kuvutanga imitwe gusa uburyo bakina cyangwa ari n'utundi tuntu abacamo oya byo njamo nk'umukristo nyene bidahuye n'imyizerere yanjye ya rukristo ibyo ntabyo njamo kandi banifashije nta nibyo nifuza kuzavangiyemo je nawe uranumva bavuga ngo hari n'igenga umupira mu burabira mu ibase basi bijya birabaho ibyo barakabya nje ndavyumva nko kuvyumva mbwa ntabibona ko ndibuka nanje naho nakuriye baravuga ko hari umutama bavuga ngo ugiye ngo arakwereka umupira mu base akwereka match mu base ivyo rero kuri abakoresha ubungetengete amangetengete y'ivyo nyene vy'uburozi n'ubupfumu arabemera ko bibaho bamwe bakanatemwanya akavuga ngo narabibonye muga nkanje personnellement ntabyo ndigera mbona none coach hari gihe muri carrière y'umuntu hari gihe agira ibihe vyiza na bibi birabaho na Bibiliya bivuga ari bihe by'umunezero n'ibihe by'umubabaro mbega ntoraba wiyumvira cyangwa abandi bakakubwira ati yinguje kwa nakarara kanakenyura komsa ibintu bigende neza ibyo birabaho surtout nkuko bivuze ubuzima yaba ari umukomersa akazi kose usanzwe ukora ibihe byiza na bibi birabaho muri kano kazi rero dukora birabaho ari igihe uri kuratsinda ikindi gihe kanka ukabona igihe uratsindwa unganya bimwe bikazana na pression nini kuri wewe kuko resultat n'uwibaza nk'umuntu abantu bakakuremera abafana canke abari muri staff ya equipe nk'umumenyereza n'ubaza resultat ntuzavuga ngo bajera bitwaye nabi ibyo barabirengera byose ukabaza wewe ngabo nkuko nari nabivuze mbere iyo uri mu bihe bibi nyene amatentation mwe nayo kugerageza umwe ko nikubura abagomba kwegera bakwereka ko uca muri buno buryo ko biriko birapfa kubera hari byo utakoze muri ubwo bundi buryo bw'amangetengete bikabaho umugabo rero bivanwa wese bivana na engagement wafashe je nko kubwanje ndama nahuye navyo kenshi mugabo nta musi n'umwe ndigera seda ngo nemere kuja gukoresha ivyo bintu kuko ndabona n'ababikoresha si bose berekwa hari ababikoresha bikanga hari ababikoresha nk'ubu tuba tuzinanye akanakubwira ati je nta match nza gukina tutagize akantu mugabo baraba muri carrière ye ugasanga n'ubundi nta cyigeze ashika nta bikombe yigeze atwara nta ma equipe makuru yabayemo ukabona rero ko bimwe ibintu bijana n'imyizerere y'umuntu rya jambo rivuga ngo iyo ataruhoraho yubatse aho batsiboruhira ubusa bisobanurwa ngo naho wogira ivyo by'uburozi naho wogira ibiki Imana itashatse yuko itapanze ko uwo munsi utsinda biranga nuko bimeze je n'amahunda kubwira abantu ko umuntu abona umugisha Imana yamuteguriye yego c'est vrai mangetengete wayakora ugatsinda match imwe zibiri zitatu mugabo namba Imana by'ukuri ataca gutegura kuzotwara igikombe nk'uwa mbere ushobora kugira
no kuri match ya nyuma ashika no kuri final ayo mangetenge tabakoresha nabo barasumbanya ubushobozi peut-être nubwo mama yakoresha mwese kuko Imana atavyaguteguriye ubundi akaronka ugusumbya usumvye wawe wakoresheje ugagatakaza umugisha uva ku Mana gusa abantu hari gihe tugira ngo turondere ko umugisha wose umuntu abona nuko Imana bayashimye kumuha muri ico gihe je nisunze ivyo uvuze cyambona yuko hari nabo ho rutsinda kandi babigize benshi hari naho tujya gukina bakakubwira ngo bagatangaza score ya match byoza bayivuze imbere kabo bigahinduka surtout nimwe nari mugasanga ngo ivyo bavuze bo birabahindukiriye n'abakubiye kwa gutsinda bibiri no ucibatsinda bibiri kuko baratashe bibaho ibyo mumaze kwibona kenshi bisobanurwa tubwira abakunzi ba Salcom TV wana bariko baradukurikirana abari mu za football basket volley heniki gikuru muri ivyo vyose umuntu yoguma ashira imbere Imana woshira imbere Imana kuko Imana nihezagira Imana atawugeneye umugisha ntawabona ibindi byose bari uruhendo no kwiyanduza kubwo busa wikwegera imivumo ubwo nivyo bagendemo c'est vrai je nkunda kubwira abantu simpakana ko ivyo bintu by'amangetenge tugwo ubushobozi bw'umwijima burakora by'ukuri harimo ababizi batemwanya wagomba rimwe na rimwe je nkanje namaze guhura na bamwe bakambye ati kocha twazi kutavyemera duhe chance match zibiri biza kugenda ukora gutya tubwira ingane bigenda nubona bigenze gutyo uzongira ngabo sinigera seda kuri ico engagement yanje niyo nyene ni hahandi ndabagira ko nzo ntavyo nkoreramwo kuko ubundi yoshora guyo test iyo ese wayimo ugasanga bigeze kwa kundi yakubwira ukavuga n'igihe uba ese ugasanga biranse birakomeye kimwe nemeza gusa ubushobozi bw'umwijima kandi n'umubiri biraba arabigana byerekana ko na Mose bamwe yahora na Mose bitangaza barakora ibitangaza Mose akabibona ibyo bushoboje bw'umwijima burakora mugabo iconzi ni kimwe nta mugisha Imana itaguteguriye wabubona nta mugisha utateguriwe n'Imana wobona mu by'isi wobona mu vy'umuruho wobona mu vy'ingorane mu bintu ataco bimaze vy'umwiza coach nje kukubaza ikibazo cyanyuma hari gihe je mpora ndaba umupira kabisa ngasanga nawe ukunze nanje byanyoheye hajya ku minota ya nyuma ukabona ko ibintu bikomeye rero yari equipe ukunda hari gisagirizwa nyene bigakomera goze jarige mara numva umenga umutima ugomba umvemwo hari nige nsanga nahagurutse kavuga ati ibara riraguye bijya bintu nka kocha yari equipe yawe vyakira gute twe tuba turi hari yanye mwe tugomba umenga umutima ugomba utuvemwo we nawe nka kocha uvuga ati nije biraba wa mbere bijya bihe mu vyakira gute hani bibe bigoye kujera ariko rero kugenda bimaramo igihe ukagenda ico bavuga ngo experience iboneka biciye ku bihe byiza nabi wagiye ubamwo na ningene wagiye vyitwaramo je nkanje ku ruhande rwanje nabo dukorana barabizi ko jewe sinigera mpanika mugabo ico nzi ico nibihe nyene babiri tandu umwanya uri tandu twashaka kuba wafise nka nk'igitsindo kimwe aho ati bagomba bangomborereka umbare nikaburamwo mugabo urugezo rwa gestion kusanzwe vyitwaramwo je nkanje sikunda gupanika gose muri match ngira niyo mano usenga igufasha wiga kwakiranya ntigushikiye mugabo nanje kera ndibuka nkitangura carrière yaragera igihe ntsinzwe nka match nkamara nka 3 jours numva atamahoro numva atamunezero muri je canke fise match ndasike nka 3 jours meme na appétit gakupika kumva panique kumva ubwoba aske ni natsindwa bizogenda gute ngabo rero fio du temps kumwanya bigwe n'imana mu gihe gendwe umutima ukomeye nyene ikindi kintu mara mbona giteye ubwoba birashitse ikipe itsinzwe ku munota wa nyuma maze imisi ndabona muri kanu ukabona hasigaye 2 minutes 1 minute ukabona barabagomboreye ko bakabatsinda n'ikindi biriya bintu navyo umuntu avyakira gute ni bihe bibabaje ibihe bibi naje bwanje maze kubamwo naje ndumva ko ari ukino nigeze gutakaza kandi gwa final ya Coupe du Président hasigaye 40 secondes temps additionnel umwanya minota 90 waheze twinjiye muri temps additionnel hasigaye 40 secondes turatsindwa kombe twari twizeye kiratuva kiduca mu myanya y'intoke nibihe biba bigoye kujera je ndumva ko biba bigoye kuko natwe bw'abafana bitanatwerekeye
umenga twagize ubwoba ugaca wimva eske uriya muntu vyerekeye nawe bimeze gute biragoye kujera mwanko nawe kubwiye rero iyo bijanishije no kwemera imizere umuntu aba afise uravuga ati urashavura birababaje ubwabagera undi moyo akavuga ati peut-être ntavyo Imana yari yanteguriye ubugisha nta Imana yari yanteguriye maze kwishira vyiyumvira muri yo sens biroshe ko vyakira ugasubira kandi ugahaguruka n'ibihe bisha. Tugiye kurangiza coach turabashimiye cyane ariko nagomba ndababaze nakaye kajambo mwotekerera nk'abantu bari mu bintu vya sport ariko basanzwe bizera Imana ndetse n'abatizera n'igiki bokora kubifatanya n'ubwami bw'Imana kuko inyuma y'ibi vyose tuzoja mu ijuru. Ego ivya football bizohera, basket izohera, volley izohera, tennis izohera, none niki kintu wobwira nk'ubutumwa woshikiriza abari muri sport? Ubutumwa notanga kwa nawe muri sport surtout ku bakristo dusangiye kwizera ni kimwe nuko boreka gutegwa donc kugira ubwoba no kugira ndavuze terme nakoresha mu Kirundi kubona ko umenga ubuzima niba atabijamo kagira ubwo gutakaza ubuzima cyane bwo kubona nambura umujura n'abajura babijamo mukubona kugiye gutakaza ubuzima utabijamwo bogiye bo kwizera Imana kuko Imana no muri sport Imana irakora Imana irakora ntabwo muri sport ari domaine Imana ndakoramwo ni domaine Imana ikoramo ni domaine Imana ikoramo nagenda bibona kenshi nkuko babivuze umuntu agutangaza bagiye gutsinda kabiririmba ngabigahindukira nibaza rero ko ivyo kenshi nubwo bw'ubuzima bijana nubwo bw'ubuzima ariko ubuzima butangwa n'Imana amen umugishitangwa n'Imana nibaza ko nk'abakristo vy'ukuri bo haguruka bagafata ya mbere bakerekana bagahagararira ukwizera kwabo kuko ukwizera samajambo arigiye bisaba kubutemanya by'ukuri hakaba preuve iri pratique ishingira ntaho ukwizera kwabo ico gihe rero urumva usa n'ugombye guheba zo bindi ukizera Imana yawe uwo munsi byakunda sawa nibitakunda ukizera ko iyo Mana yawe izo kugira neza imbere muri makere n'ivyo muri football muri sport zose zibaho Imana muri yo domaine nahirakora kandi irakora nibitangaza. Ego kugira abantu benshi nibaze kutubaza muri commentaire ngo none ni kocha wa kocha nde none kocha musanzwe muri uno mwanya mukocha equipe iyi ndi umukocha wa Flambeau du Centre nda Igitega imyaka 2 ego equipe kina première division nga mu Burundi ngiye kwakwiza imyaka 2 ego murakoze cyane kocha tubashimire cyane kanya mwadutijije murakoze namwe kuba mwadutumisha nizere ko no hanyuma umuntu ni abakena zosubira tubagore kandi muhashike nta kibazo akanya gahari bakunze ba Salcom TV1 turabashimiye cyane mwe mwadukurikiranye twari kumwe na coach kuri micro mwari kumwe na Irambonagire nkuko bisanzwe biri mugire like mugire subscribe kugira tubandanye dushikiriza ubutumwa benshi bashoboka mwarahezagwe cyane mugire umugisha w'Imana.